Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ahejeje kubonana n'userukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi Sébastien Minot. Muri uwo mubonano rero ahanini ukabashimikiye ku gukomeza ubucuti, imigenderanire no gufashanya mu bijanye n'iterambere. Mu buserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi akaba yavuze ko anezerewe cyane no kuba abonanye na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere, na cyane ko aribwo bwa mbere bari bakibonana kuva ashikiriye ayo mabanga. Baganiro bahuza barahanahana ivyumviro ku bijanye n'ibisata bitandukanye Uburundi n'igihugu c'Ubufaransa bafashanya. Aha umuntu akaba yovuga ibijanye n'igisata c'indero, aha mbere bakaba baciye baboneraho akaryo ko kuvugana ko hoshigwa inguvu mu bijanye no gusubira kurungika abanyeshuri b'abarundi mu gihugu c'Ubufaransa kugira ngo bigeyo ibijanye n'ubuhinga hamwe n'indimi. Ibindi bisata kandi Uburundi n'Ubufaransa bafashanyamwo ni igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imico kama, hamwe rero n'inkino n'ibindi bisata bitandukanye ivy'ubuzima bw'igihugu. Muri make rero bahanahanye ivyiyumviro ku bijanye nuko gufashanya no gukomeza imigenderanire, mbere bagenda basezeranye ko bazokora uko bashoboye umwe wese mu bimuraba kugira ngo iyo migenderanire ikomeze gutera imbere nk'umuzinga, kuko basanze Burundi n'igihugu c'Ubufaransa bafitaniye imigenderanire ikomeye cyane kandi imaze imyaka myinshi. Bakavuga ko rero bategerezwa kubandanya babikora kugira ngo ntihajemo agatosi. Bahanahanye ivyumviro rero no kubijanye nuko vyifashe mu karere.